Gira amahoro, gira iteka bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Turabasanganije ubweze cyane kumwe na mushikanje hano, mbere yo gira ko anatwidondora idondore abariko baratumviriza. Ndabaramukije mwese abo kuri Action Vibes TV. Hama amazina yanje ni Nasquin Karel, umwigeme w'imyaka 17. Musanzwe mukora iki Karel? Hama nkuko ahejeje kubimbaza umuvukanyi wacu, ndi umunyeshure niga mu Nyakabiga kuri CSK Press. Yego cyane. Muyagejeje he? Banavuga sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi neza, gusa ngiye muri terminal mu wanyuma. Ugiye mu mwaka wa gatatu, niko basigaye bivuga ubu. Ego cyane, ndaguhaye ikaze mwa kino kiganiro c'inkino z'urukundo. Je nanje ni Edmond Kwizera kubwa Action Vibes TV. Turasubiye kandi kubatumirira gukunda no gusangiza bino biganiro byacu, na cyane cyane mukagira sabone kubatarayigira kugira ngo muze murakurikirana ivyo tubashikiriza. Turi mu nkino, mu kiganiro c'inkino z'urukundo niteka kuri televiziyo yacu. Burya mu bakurikirana ibishigwa habona nino mbonesha kure yacu harimwo abakunzi b'inkino, ico turakizi. Rero mu kiganiro cyo kuri uno munsi tuje kugaruka kwibutsanya aho inkino ziganwa igikombe ca Euro 2024 kigereye. Mukaba muzi neza yuko tugeze mu gice ca kane gishira icanyuma, aho ibihugu byashoboye gushikayo ari igihugu c'Ubudagi cyari cakiriye zino nkino, naho caraye gisezerewe n'igihugu ca Espagne. Hagaca haba n'igihugu c'Ubufaransa caraye gisezereye igihugu ca Portugal. Mbere ivyo izo nkino zose zabaye ku munsi w'ejo hahise, kandi ntizari zoroshe, haraciye uwambaye koko. Warabona koko ko ibihugu byahashitse bibikwiye, ntikwari gupfa kwitorera. Uno munsi naho ku rutonde haraza kubandanya inkino. Igihugu ca Suisse kiraheza gikine n'igihugu c'Ubwongereza, hanyuma haza kuba ari igihe cy'isaha 12. Hanyuma ku gihe cy'isaha 3 naho igihugu ca Turkiya cakire gihure nako n'igihugu ca Pays-Bas. Rero ubushize mu kiganiro cyaciye kuri no mbonesha kure yacu, twarababwiye yuko muri bino biganiro vy'inkino tuzoza turabashikiriza utubazo abatwishyuye neza, rero bagaheza bakaronka akaganuke, bagaheza bakaronka agashimwe. Reka nsabe rero umushikanje Queen Karel adufashe adusomere ivyo bibazo tuzokwishurako kugeza ku munsi wa kabiri itariki 9 ni muri uku kwezi kw'indwi nyene turimo. Nk'uko mugenzi wanje yaje kubivuga, ibibazo ni 5 gusa. Muvyumvirize neza kugira ngo mushobore kugira amahirwe gutsindira ako kaganuke. Ikibazo ca mbere kivuga kiti: mu migwi yashitse muri quart de finale ya Euro ya football iriko irabera mu Budagi, vuga abakinyi babiri bavuye aho abandi bateraniye bagataha kandi bibujijwe. Vuga amazina yabo yose, uvuge n'icari kibajanye. Ikibazo ca kabiri: mu migwi yashitse muri quart de finale n'uwahe ushitse kuri iyo ntambwe bwa gatatu. Ikibazo ca gatatu: vuga ibihugu bibiri mu vyashitse muri quart de finale ya Euro byatanguriyemo amashengero y'abaprotestanti imbere y'uko akwiragira ahandi kw'isi. Ikibazo ca kane: vuga igihugu muri ibi biriko birakina quart de finale ya Euro, igihugu cigeze kugereranywa n'umukobwa w'imfura wa Ecclesia, bisigura fille aînée de l'Église. Ayo majambo yavuzwe n'umupapa yahavuye aja mu mugwi w'aberani. Ikibazo ca nyuma:
haraciye imyaka 100 urwego rwa kalifati rufuzwe n'idini ry'abamizimani. Vuga igihe byabereyemo muri ibi biriko birakina quart de finale ya Euro. Urakoze cyane Kahele kudusomera ivyo bibazo. Mudusubiriremo kugira ngo ababikurikirana bashobore kwandika neza, kumbure ibibazo bagende kurondera, bagende kugira ubushakashatsi, baze bavyishure neza agashimye ka televiziyo yacu Action Vibes TV, baze bagatahukane. Mwosubiramo ubukebuke. Ikibazo ca mbere cari kivuga kiti mu migwi yashitse muri quart de finale ya Euro ya football iriko irabera mu Budagi, vuga abakinyi babiri bavuye aho abandi bateraniye bagataha kandi bibujijwe. Vuga amazina yabo yose, uvuge n'icari kibajanye. Abakinyi babiri bigumuye, reka nkoresha iyo mvugo, bakava mu bandi bakitahira, kandi ibyo muri football birabujijwe. Ni bande? Amazina murayavuga, yandi kuti uwo mukinyi ni kanaka na kanaka, muce muvuga nimvo yatumye bava mu bandi bakagenda bakabasiga abandi aho bari. Ushobora kubandanya ngira ngo n'ikibazo kigira kabiri. Ikibazo ca kabiri naco, mu migwi yashitse muri quart de finale nuwahe ushitse kuri iyo ntambwe ubwa gatatu? Imigwi ishitse muri quart de finale ni imigwi 8. Muri iyo migwi nuwaho ugiriwe amahirwe ari ubwa gatatu ushikira igice ca kane gishira icanyuma. Nuwahe? Vuga izina ry'uwo mugwi. Ikibazo ca gatatu, vuga ibihugu bibiri mu vyashitse muri quart de finale vyatanguriyemo amashengero y'abaprotestanti imbere yuko akwiragira ahandi hose kw'isi. Ego cyane, muri ibi nyene vyashitse muri quart de finale nivyo turiko turakoreramwo uko ari ibihugu 8. Harimo bibiri amashengero y'abaprotestant yatanguriyemo. Mbe mu Kirundi mpavanda vyita gute? Barakunda kwitiza ngo abaprotestante cyangwa ngo abaporoti, reka dukoresha iyo mvugo. Ibihugu bibiri amashengero y'abaporoti yatanguriyemo, ubivuge amazina imbere yuko biheza bigakwiragira hose, haba mu Burundi tugashikirwa mu bindi bihugu byose, bagaheza bagashikirwa. Ikibazo ca kane kivuga kiti vuga igihugu muri ibi biriko birakina quart de finale ya Euro igihugu cigeze kugereranywa n'umukobwa w'imfura w'Eklezia. Yanabwiye kare ko bisigura fille née de l'Église. Ayo majambo yavuzwe n'umupapa yahavuye aja mu mugwi w'aberanda. Ego cyane, hari umupapa yahavuye aja mu mugwi w'aberanda, kandi si umwe. Murabizi ko atari umupapa umwe amaze kuja mu mugwi w'aberanda. Uwo mupapa yagereranyije igihugu kimwe muri ibi bihugu biri muri quart de finale mu gice ca kane gishiri ca nyuma, agira ati iki gihugu ni imfura y'Eklezia, ni imfura y'umuryango wacu w'Eklezia Katolika. None ico gihugu coba ari icahe? Tubandanye n'ica nyuma. Ikibazo ca gatanu arico ca nyuma cari kivuga kiti haraciye imyaka 100 urwego rwa kalifati rufuzwe n'idini ry'abamizirmu. Vuga igihugu vyabereyemo muri ibi biriko birakina quart de finale nkuko twagiye turabivuga. Yego cyane, ubwo rwego rwa kalifati mwumva ko rwafuzwe n'idini rya Islam, vyabereye mu gihugu icahe. Nuko rero ibibazo uko ari bitanu murashobora kuvyishura muciye ku nimero ikurikira, ni 69 majana 262 majana 595. Munkundire nsubiremo naho mushobora kuba musubiza inyuma mukabibona. Ni 69 majana 262 majana 595. Kahele mu gusozera mutubwira ni bande batumiriwe kwishura kuri bino bibazo muhejeje gushikiriza abakunzi ba Action Vibes TV.
umuntu wese yumva yuko ashaka guparticipa kuri ino chance aratumiwe, yaba umuvyeyi aba umupapa canke umumama, eka ndetse n'abarya abantu usanga badafise amatelefone ugasanga umuvyeyi arakibonye ushobora gucamo ayo mahirwe, ndetse bituma umwana aba develope mu bwenge bwiwe, ugasanga agiye aramenya utuntu n'utundi. Donc rero mubahe ayo machance abavyeyi bariko baratwumviriza kugira ngo bashobore guparticipa. Murakoze. Ego cyane, turumva yuko uwo ari we wese yumva ko yo participa mu kwishura bino bibazo tubabajije arahawe ikaze. Tubibutse ko utu tubazo muzotwishura gushika kuwa kabiri itariki rya 9 ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimo wa 2024 isaha 5 z'umuhingamo imbere yuko hatangura inkino za demi finale. Tuzokongera ko n'utundi tubazo inyuma ya finale batatu ba mbere, utubazo tuzoza inyuma ya finale y'iyi Euro, batatu ba mbere bazoronka akaganuke. Turabatumiriye rero mube muri abo batatu ba mbere. Ntawe uhiganwa yifuza kuba uwa nyuma uko biri kose, ni ibibazo byinshi, ni ukuvuga uko uzotora byinshi niko urumva uzoba uriko uraduza amanota, niko uzoba uriko uraja imbere y'abandi. Ni higanwa rero batatu ba mbere bazoronka, nibo bazoronswa ukuganuke. Higanwa rero muri benshi kandi bibafashe kungura ubumenyi. Kandi icyo twobibutsa nuko Action Vibes TV yacu ntiyaga amasigara cicaro, nije kugira ngo bateshe umwanya, oya mu by'ukuri utwo tuganuke turiho. Iri teka gira aho muba mwubahwe. Yari Edmond Kwizera kumwe na mushikanje. None rero turabifurije kuroranirwa, tubibutse kubandanya mugira subscribe cyangwa s'abonner, mwongere mubire partage, eka nagire na commentaire kugira ngo muduterere n'ivyiyumviro kugira ngo inombonesha kure yacu ishishikare kubandanya ibashika ku nyota. Gira amahoro.